iyi nama twayiteguye twiyumvira amashirahamwe ariho mu gihugu, turazi ko badashobora kuza bose, akurikirana cane cane ibibazo byashikiye imiryango itari mike mu gihugu cacu, ibibazo byazingamitse igihugu, ibibazo byateye amaganya n'agahinda mu miryango y'abarundi batandukanye. Uyu munsi rero twabatumiye muri urugendo tumazemwo imyaka itari mike, ibyo tumaze gukora no gushikiriza abarundi duciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, byinshi mwagiye murabikurikira, turabibashimiye. Uru rugendo canke bino biganiro nivyo gusubira kubibutsa ko ibwirizwa inzego z'igihugu zaduhaye dukoresha ari bwirizwa rituvana mu rugendo rurerure, ni ukuvuga tuva ku mwaka w'1885 tugahagarara ku mwaka w'2008. Iyo myaka ni myinshi cane. Uyu munsi rero ngo twama tubivuga n'ahandi, tugeze he, tuvuye he, turiko turategura kuja hehe. Urugendo tumaze kurangura nk'umugwi si ruto. Twaravuye ku myaka ya kera yitwa 1885, ico twita umuzo w'abazungu mu gihugu cacu. Habaye iki? Ndavyishuye mu ijambo rimwe, habaye bimwe abarundi mu majambo yumvikana bise zana amagi, zana amasoro. Ku ntwaro y'Abadagi, ku ntwaro y'Ababirigi, amatohoza y'umugwi Severe yaramaze guha izina ivyerekeye gusinzikaza agateka kazina muntu. Twabishikirije mu Kigobe umwaka w'2023. Mu Burundi bwacu haraje abamisionari baje baherekeza, baje bashigikira umuzo w'abazungu. Aya mashengero ya mbere mubona, aya mabarabara makuru ya kera mubona, abarundi bayubatse benshi ntibahembwa, bakorera ubusa. Ivyo byose twarabihaye izina mu cegeranyo twashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ica gatatu, amatohoza yacu yaragerageje gukora amatohoza yimbitse yerekeye intwaro ya cami. Intwaro ya cami kubera twabitohoje kandi abakuze babizi, twashaka tubabwire tuti bijya byose mwasomye mu bitabo, bijya byose mwize, byose sivyo. Kuvukana imbuto uyu munsi kugira ngo tuvugane ukuri harimwo ububeshi butari buke. Ivyo bivuze uyu munsi ucumengo ugize igicumuro, ariko mu matohoza yacu turazi ko hari n'abami babaye abami ngo bavukanye imbuto, abari kuba abami
bamaze kubigizayo. Iyo ni intwaro ya cami. Hinga twinjire mu rugamba rwo guhabuza ukwikukira ku Burundi. Abarundi batari bake baragandaguwe, cane cane abari imbere mu rugamba rwo kurondera intahe y'ukwikukira. Uwari imbere mwese muzi ni Rudoviko Rwagasore, umwana umuhungu wa Mwambutsa Bangiricenge. Uyo yaragandaguwe, ibirori byo kwikukira ntiyabibonye. Ivyo byose twarabihaye izina. Iyo myaka ya 60 ya 61 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 gushika ku 1970. Iyo myaka yabayemwo ibibi vyinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, vyakomerekeje imiryango myinshi mu ntara zose z'igihugu. Twarabuze abo bita abasendikaliste bo mu Kamenge benshi. Twarabuze Musenyeri Gihimbare Gabriel mu Kirundo muri Busoni. Twarabuze Mushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe, yagandaguwe itariki 15/1965 ku mugoroba kuri ibi bitaro uyu munsi twita Prince Louis Rwagasore. Mu kwezi kw'icumi twarabuze abanyepolitike benshi. Uyu mwaka wabaye umwaka udasanzwe kuko abashinga amateka, abakenguza amateka bari batowe nka bose baragandaguwe. Abacitse ku icumu b'abahutu babaye 2 gusa, abandi bose baragandaguwe. Abagize ibiro by'inama nshinga amateka uko ari 3 baragandagurwa, ibiro by'inama nkenguza amateka uko ari 3 baragandagurwa. Amazina ariho, amatohoza yarabihaye izina. 69 harabaye ico bise itembagazwa canke kugerageza gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu Michel Micombero. Vyagirijwe abasoda bahora kwiga mu Bubirigi batashe vuba mu 68, mu 69 mu kw'icumi bavuga yuko bashaka gutembagaza intwaro. Babacira urubanza, bukeye bararaswa, n'ukunguruza ntibaronse umwanya wo kunguruza. Ariko murumva yuko navuze 65, navuze 69, ngira nshire muri ayo matariki itariki idasanzwe ubuzima bw'igihugu. 66 niho intwaro ya cami yatembagazwa, hagatembagazwa umwami Ntare wa gatanu ariwe wa nyuma. Ariko Ntare wa gatanu yitwa ko ariwe yakuye se wiwe Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Ahejeje kumusubirira Bangiricenge se wiwe yaramwandikiye ikete ati, mwana baguhenze, winjiye mu muvumo, ivyo winjiyemwo ntuzobivamwo amahoro. 66. Ariko mwumve ko 65 umwaka utazwi cyane ku bakiri bato, niho Mwambutsa yahunga akajiburaya. 65 niho Bihumugane Leopold umushikirangoma wa mbere yakomereka ku gitugu akaja kwivuza i Buraya. Igihugu gisigara kidafise umwami Mwambutsa Bangiricenge, igihugu gisigara kidafise umushikirangoma wa mbere Bihumugane Leopold. No kuvuga iki gihugu cyasigaye mu minwe ya kapitene Michel Micombero na Simbananiye Artemo. Umwe
ashinzwe igisoda cy'igihugu, uwundi ashinzwe iby'ubutungane. Mu gifaransa bavyita secrétaire d'état à l'armée, secrétaire d'état à la justice. Ndavuye ku 69 ndiko ndagira urugendo turi kumwe kugira mwumve imizi y'ingorane y'igihugu iyo yavuye. 71 harabaye iciswe coup d'état, kugerageza gutembagaza intwaro ya Micombero. Ivyo vyagirijwe abatutsi b'abanyaruguru. Muri abo batutsi abavuzwe cane harimo abasivile, harimo abasoda. Kwisonga havuzwe cane uwitwa Jerome Ntungumburanye, ariko barusiga Paul bose barimwo, Batarasise Ruhwikira barimwo, abasivile bamwe muzi nka bari berera bakwaje barapfunzwe, harapfunzwe abatari bake cane baturuka mu karere ka Muramvya na Jenda. Amazina turayafise, twarayatohoje neza. 69, 71 niho haba ikintu kidasanzwe mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'ubutungane bw'u Burundi, aho abo mu 65 baciriwe ubwo gupfa bagaca bicwa. Abo mu 69 bapfiriwe ubwo gupfa, baciriwe ubwo gupfa bagaca bicwa. Abo mu 71 bamwe baraciriwe ubwo gupfa, abandi imyaka 25, 10, 15. Hanyuma Micombero Michel umukuru w'igihugu acarabagirira ikigongwe. Kuva uyo munsi haciye haba ico twokwita ubutungane bufata abarundi ku buryo butandukanye. Iyi myaka nkurikije irerekana ko igihugu kitigeze kironka amahoro, umutekano. Iyi myaka ndabadondaguriye irerekana ko igihugu cagumye mu marira. Hinga haze 72, 73 aho twatohoje nk'umugwi, tukaja mu ntara zose tugatora ibinogo byatawemwo abarundi. Aho twatohoje tukaja mu nzego tugatora impapuro ziri ku mukono. Aho twatohoje tukavugisha abarundi bakiriho. Aho twatohoje tukavuga abapfakazi, imfuvyi. Hanyuma ukuri kuvuyemwo severe yakwise ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi, kuko bafatwa bose benshi bari ku mpapuro zanditswe hakiri kare. Si impapuro z'abishwa gusa, twararose n'impapuro z'inzu zabo, rusansuma yabaye hakiri kare. Z'imiduga yabo, rusansuma yabaye hakiri kare. Z'amakonte yo muri banke Kadebu, rusansuma yabaye hakiri kare. Izo mpapuro turazifise, ariko mu 72 hari n'abatutsi bishwe cane mu Rumonge, Nyanza-Lac, mu mitumba ya Vugizo. Mu 72 hari n'abatwa bishwe cane mu za Mwaro y'ubu, kere yari Muramvya, kuko Muramvya yari iyo ntara, Mwaro yari arrondissement. Uyu munsi rero tuvuga tuti tugezehe, amatohoza yacu ageze ku 72, 73. Tugira tujabuke tuja hehe? Tugira tujabuke tuja muco bita terre et autres biens, no kuvuga gufatanya abapfuye, abagandaguwe n'ivyabo vyanyazwe. Mu gifaransa, connecter les victimes à leurs biens spoliés. Amazu, amatongo, amafaranga yo muri banke, imiduga n'ibindi twatoye, dufise impapuro zifisa imikono y'abategetsi bari bafise amabanga muri ico gihe. Ubitoye ukavyerekana, hari abantu bahora badidinganya, baca batangura gutekereza, kuko iyo mikono dufise ni y'abashikiranganji, ni y'abasirikare bakuru, ni y'abacamanza bakuru,
ni yaba baramatari ni yaba musitanteri. Mu majambo make ukuri ntikubora, ukuri kurateba gusohoka, mugabo ukuri ntikwigera kubora na rimwe.